Imisi mbona abakobwa bateye n'imyigaragambyo ku mbuga nkoranyambaga ngo bashaka yuko dukora mariage. Abashuga daddy ni bitamo. Umukobwa ashobora kuba afise abasheri nka 10. Ugasanga kwa mbere afise rendez-vous, mardi afise rendez-vous, mercredi rendez-vous, jeudi rendez-vous, vendredi. Ugasanga imisi yose mwijoro ari siri yuko ashobora gusohokera mu kabare, asohokana n'umuntu. Ne dufate tubagereranye na bya bigori n'ikigori dufate iwacu ruguru. Warasanga turi abana nka batanu twokeje ikigori tukavuga ati kura ku murongo umwe, nawe kura ku wundi, ugasanga ikigori wakimaze. Ikigori cyo si wakimaze. Ninde muntu ahari wo gutora igitiritiri. Ahubwo uzovuga ati uyu arakwiye. Uyamaze kuba akwiye. Injira mu cumba niba wasanga kwitera utwara. Wowe utera uzana. Ukwire uvuga no kwaye. Atarabona n'umuhungu n'umunsi n'umwe. Iyi nayizanye. Akakubwira atumviriza ntibikunda yuko tuyikoresha icyo kintu nikingeramo. Iyo umuntu mukoze divorce mu mitungo yawe mugaburamo kubiri, ntumva ko afise uburenganzira bwo kugira ivyo ashaka kugira ngo umufume mugira divorce yama mugabure ivyo ufise ngo bagabure nubwo aje hane usange niyo sumugiza atunga akazi aribo bayafise. Urumva neza yuko uwo muntu mwashobora kubana utari mwico kigwanyandikira acha kwandikira ambwira ati jewe mwico kigusi ndimwo aze muri commentaire avuga ati jewe aho waturengeye. Hello, coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Meze neza cyane. Nizera ko nawe uri kurankurikirana umeze neza cyane. Ni Merveille nk'ibisanzwe kuri Yaganawe TV tubaha ibigiye bitandukanye kandi merci beaucoup kwa mudukurikirana. Ni ibintu vyiza kandi byingira kamaro turabashimira muri abantu bacu. Ni byinshi twovuga ariko umwanya wo tubana muto cyane. Reka umunsi twinjire mu kiganiro ndi kumwe n'umusore agomba twidondore kuko sinomvuga mu izina ngo umugabo atari so ntuvuga mu izina. Umugano w'ikirundi. Reka ndamwakire ndamwikaze kuri Yaganawe TV yongera twidondore. Karibu cyane. Yego murakoze cyane. Kubatanzi banyita Victoria. Kaba nese kumenyekana mu bintu vya social media nyene nko bisanzwe. Gusa mu bintu vya music. Kwiki d'abord uri intéressé no kuja kuri social media genre nigiki cyakwinteresheje cyane kuza kuri social media? Mbo ubwa mbere nuko ndabikunda. Ubwa kabiri nuko ndanabishoboye. Na uravyibonako baba bavuga ngo wambaye ikirezi ntabenya ko cera uracibonera ko cera. Barabimbwiye ndabona barabikubwiye urabona ama feedback kandi ibyo ni ibintu vyiza. Je gituma tuba twankwaje abantu kuza barasiga aga commentaire kugira ngo umuntu yimutera intege. Yego. N'umusi rero jewe esha sinzi ibintu tugiye kuvugana no munsi ariko unkundire undazi ibintu vya YouTube urabimenyereye tu kuja imbere ya kamera uranabikunda. Yego. Tuganire ku kibazo kuri sujet y'urukundo. Nta kibazo. Ni ikintu abantu benshi bakunze kuvuga ngo sinongo ngo urukundo ngo nwo rutahura ngo ni ikintu kinini utoshobora gutahura canke abantu bakibona gutandukanye. Ndashaka kumva wewe ingene ugitahura. Tout d'abord uri mu rukundo kubera ndiko ndavuga n'umuntu atari mu rukundo canke atagwigeze nibaza ko ivyo nzaza gushobora kubinyishura. Uri mu rukundo? Sinovuga ko ndakunze. Urakunze kandi urakunzwe? Ndakunze. Urakunda ariko nukunzwe. Aho twasha tuvuga ko uri mu rukundo. Ndakunze sinkunzwe sindi mu rukundo vyanye. Uri mu rukundo ariko urafise ukunda. Yego. Warayimubwiye? Yego. Macaga feedback yawe aguteye winyana. Indobo oya. Indobo. Nabwo nteye indobo ahubwo. Ahubwo nakunze umuntu usanga afise ivyo barahuye navyo mu rukundo. Ugasanga kuba mu rukundo nawe ntavyakira neza yumva umuntu vyo bakumwe yo mugenzi we bisanzwe. Yo mugenzi wewe yaciye akubwira ati twoba abagenzi. Akobwa araza kubona kino kiganira amenye ko ahari hose umukunda akajambo kamwe kuri we kwanza. Oya reka tuvyihose. Urukundo kuri wewe usigura iki? Mbo urukundo kuri je ruvuze ikintu kinini cyane. Kubera ataza kuba urukundo rwa sinari kubaho. Nabayeho kubera urukundo rwa mere na pere. Urukundo ni ikintu kinini kuri je. Yego. Coconyene. Yego. Urukundo wowe wiyumvira yuko ari kuvyara. Kuvyara? Oya. Ukuvuze yuko wabayeho kubera urukundo rwa papa na mama wawe donc.
ufite yuko baryamanye hama baravyara wewe nico kikwereka baryamanye bakundanye ariko uremeza neza ko ari abaryamana badakunda yego ibyo urabizi yego watubwiye neza yuko ukunda ntagukunda kandi sorry cyane Imana ikomeze kwihanganisha umutima wawe ariko warigeze kuja mu rukundo byanyabyo yego byari bimeze gute byari bimeze neza cyane kubera ko umaze kumara mu kintu ikiringo kingana nk'imyaka irenga 4 muri kumwe n'umuntu fata ko byari bimeze neza ubundi byaba bikunda ibyo bintu byarashitse natwo byagenze gute ka histoire gatoye rega intahe z'abantu turakunda kuzikiriramo no kuvuga yuko ico gihe cyari gihe ibintu byari bikizimbutse wasanga ushobora kugura SMS 80 kuri desa ugasanga mukundana ashobora kwandika message 80 ku munsi umwe ariko ubu byaba bigikunda uragura utumega twa mix 5 mukavugana umunsi wose oya si ngombwa yuko uwo mukundana nawe afise telefone nini ashobora kuba afite telefone ntoya shobye twakundana nawe afite telefone ntoya ndakura ndaronka niyo nini y'abasi twita nini ariko byarangiye nabi byarangiye neza kandi barahebanye yego urukundo rwanyu mwari mwaruhaye igihe rero tuzomarana imyaka 4 hama bice bihera nagira gwari ufise ahantu ruzogera hama biranka mu nzira mbo urukundo rugitangura nta muntu numwe haba kuri kote y'abakobwa haba kuri kote y'abahungu ubona neza yuko ihangiro ari gukora mariage nawe iryo hangiro ruri rufise muri urwo rukundo ndi umwana mutoya nkuvuga ati none izi mariage ni biki mwakundana by the way yarakiri muto yego ariko tuza kuvana dufuze kubera kino nibyo bintu bishika kubera ibyo bintu bishika kubera ibyo bintu bishika mu buzima harabaho ibintu umuntu abakunda muri we haye kuvuga ati ibi bintu bibaye byo tumuntu dukundana dutana nk'ibyahe kuri wowe umukobwa mukundana kumva yajyamanye n'undi muntu ukabimenya byo tuma dutana byihuse tuvuge rero yuko uwo mukobwa mwamaranye imyaka 4 wamufatanye wundi mutipe yajyamanye n'undi mutipe no nta nuko bivanye n'ukuntu twe tuba twarakuze sinarimenyeye amajambo avuga kw'ivyo bintu ati na sheri wawe baryamanye naka kubera naho nabona bigendana ariko amaze gukura yabaye umuntu yugurutse amenya kuvugana n'abantu nanje sinenda nabimenyeye ko byari byoroshye kuza kumbwira ati sheri wawe baryamanye naka ugahita ubihagarika nkahita ndabihagarika ndanamusezeye none iyo ataba ico conyene oya hari ukuntu utagerageje kukitubwira neza iyo nkuru turashaka kuyumva byambya hari ukuntu uvuze ngo abantu baje kukubwira ngo ibintu nibi ngo abantu baje kukubwira ibintu sibyo ariko wowe ntabyo uba wiboneye n'amaso yawe none urukundo rugira ku bantu vraiment urukundo nta ububakiye ku majambo ntago nagera gusa nyene kubera ko kwari urukundo rwa mbere natanguye ndarumaramwe imyaka 4 nta majambo ntari mu biki vraiment amajambo ntiyahera amajambo ntiyahera ahera gute abantu mukundana muravuga bugaca wavuze ngo ibintu byari bizibuze donc ubu rero ntibyaba bicorosha ko umuhungu kusohokana n'umukobwa mu gihe ibintu tubona byazimbye mbere ubu niho basohoka kera ntibasohoka kera mwarakundana n'umukobwa imyaka 4-5 iyo myaka atamusumwe murasohokana ariko ubu nyene byazimbye turasohoka wavuze kantu reka ndakuse no kukagarukako yego ngo bakubwiye ngo yaryamanye baje bakakubwira ngo yaryamanye n'undi mutipe uramaze kuryamana n'umukobwa mu rukundo yego wonyene mwahebanye oya uwundi yego kubera iki none inkundo z'ubu canke z'abakiri bato umenga barashira imbere cyane kuryamana binga muri objectif z'ugo rukundo rwabo kuryamana biba birimo mbo ndibaza tuko turaraba nta kintu tudakora kubera urukundo n'abahungu nta kintu tudatanga kubera urukundo usanga buri kimwe dushaka kugitanga ababifise ariko n'abatabifise barabaho siko
icyo baba bafise batanga ni kijya conyene none ikindi kintu twabasaba ni ikihe kandi ari conyene baba bafise ni ukuvuga ari abakobwa bafite conyene ikintu bafise cyo gutanga umukobwa arakubwira ati jewe umuhungu twaradukundanye nta kindi kintu yashaka ko gusa kwari uko tworyamana gusa arabikubwira ugaca wibaza niki kintu yampaye apare yabijya nase aruhande yabijya ugaca usanga cya kindi cyonyine yari afise ariko guha none yaje guhiki biga birafise akamaro Jean ko hari akamaro ko kuryamana n'umukobwa yego naka mbo kuryamana n'umukobwa birakura stress biratuma umera neza mu mubiri ni nka sport ni sport mu zindi niko kwiruka kiriri niko wajikiriri kwe birakura stress ariko bitavuze yuko bidatera n'ibibazo iyo muryamanye n'umuntu mutavyumva kumwe hari uryamana n'umuntu atabishaka arumva ni handi utora za ngwara zitandukanye ubwo ubu bishaka izo ngwara zo zirashobora kuhaba ndudu ryambaye n'umuntu pete twarasanze gwaye ko tubona abantu muri couple mbere ko baryamana ntibabanza kuja no kwipimisha kwa muganga ngo barabe ati mbega nakaragwaye canke arakomeye iki niki ivyo ntavyo bagira oya ntavyo bagira mugabo hari uburyo bwinshi bwo kwikingira usanga tubizi mu gihe mwateguranye n'umuntu kamubwira ati no munsi utegerezwa kuryamana uzuzi neza yuko ino munsi muryamana kazuzi wateguye kuvuga ati nimba tubikora turaza kwikingira mu buryo ngo mbe vuga gute ngo nta kuririmbo mbombo muyishashe uburyo buhari bwa mbere bwari gutuma abantu bikingira even iyo baryamanye mu gihe batari banavyiteguriye sivyo bwari buhari nibwo gukoresha novuga preservatif sivyo ariko abajene benshi na cyane abahungu barakunze kuvuga ngo ntavyo twumva neza abakobwa nabo bavyumva neza iyo tubikoze kurya ndazi tubwiye nese uri umukobwa uri commentaire bavuge uri commentaire bavuge ngene bavyumva ariko niko ramaze kuvyumva yuko batabikunda none mu ico gihe ubundi buryo bwo kwikingira bwo bubwa nta muhungu numwe ni bake banka kwikingira ahubwo ikosa riri ku bakobwa kubera ko umukobwa amubwiye atumviriza n'umunsi turabikora kandi turikingira ngiyi nayizanye akakubwira atumviriza ntibikunda yuko tuyikoresha icyo kintu nikingeramo tuvuge yuko uburyohe bwumva abahungu canke bumva abakobwa baba bashatse kuvuga ati nabinze ntaza kuryoherwa reka ndamworohereza umuntu avuga akantu kugira ngo abakumvize petetswe cucu uvuga umukobwa aravuga ati petetswe ndabizi ko abahungu bataryoherwa iyo bakoresheje ndavuga ubwo buryo bwo kwikingira yego arabizi ko bataryoherwa yego arabizi gute Nitsi mani uburi wa mbere mani aze kujyawa aba yarabimubwiye ashobora kuvana iyo aranavyumvise n'ahandi sivyo urana ko turi mwisi antuka atamara imiti igira kubijanye n'ibintu nk'ivyo ngo ushatse kubirondera urabironka yego aho babivuga urabironka nyene kuri YouTube wo bironka aho babivuga sivyo rero akaba bizi tuvuga ati ku mutipa wanje ndamuryohereza yego sivyo aze kuryoherwa aho naho wumva ubundi buryo abantu boca bakoresha bwo bubwahe butabaye ubwo mbo cyambere nuko boca bijukira yuko bo imbere yo kubikora bo kwipimisha gusa nyene iyo umuntu mukunda waramaze gufata ingingo ubu ni wowe wanje izo ngwara ziwe ntaco zigutwara zo kwivuza nimba ari sida none niyo washatse arayiguha nari kindi ego niyo mpamvu ituma iyo dufata ivyo vyabaye nta kwikingira kwa habaye bigashika umuhungu agatera inda niko iki abajene benshi bakunze kwihakanira mbo icambe nta muhungu yihakanira yarayiteye mba nisiri ko ashobora kuyemera ahubwo bakibikora hari ukuntu usanga bose bashaka n'uwo mwana kubera ko abajene bubu nta numwe agishaka yuko yokora ubukwe baravuga ati jewe mvyaye tayari birakwiye nimba nzo bafite imyaka 50 40 nzokora mariage siko nico gihe ugasanga umukobwa ateye inda mukibikora yakubwira yuko atankurikize nimwe tuvyarane tuzofashanya kurera umwana nta kindi umugabo amaze kubitwara
iyo ufise inda nubwo ndaje ndacyari umwana mutoya gusa ndavyumva ndabiraba ndabisoma siko ariko iyo umaze gutwara inda urahura n'ingwara zitandukanye ugasanga aho wahora ukura uburyo bwo kugira ubeho ntibiriko birakunda ugasanga ufashe ingo zitari zo kuvuga ati umviriza niyo wanteye inda bisaba yuko direct ntwara cyane gutwara he atagezwe tuvugana nico gutuma abahungu zubana bahunze banka ariraba akaraba ubuzima bayemwo akaraba ubuzima umukobwa bayemwo akaraba ahantu yoca mushira akahabura akavuga ati reka mbanza mu bise gatoya banza turure niyo vyara arasura kumbura kuri telefone abahungu nabo ariko ivyo bintu iyo mukibikora mukiryamana murazi neza ko mutikingiye yego ico kintu nimwe mwaciyumviriyeko mukavuga ati aha rero harashobora kuvukamo ikibondo ukabikora ubizi ahubwo hari n'ababikora abana biteguye kuvuga ati nimba ino munsi agaharura abakobwa nibo biharurira ivyabo bakamenya ati igihe cyo mu gasamo niki icyo abashaka bari umwana ntabazi bizokwirikira avuga ati ninatwara nzogwara ugasanga umukobwa atwaye inda afise akazi akora nimba ari n'umuserivere mu kabare canke akora hehe kamuha amahera ya ratio canke yo kuri hinzu guhera mu mezi 3 ya mbere gatangura kugwara gatangura kubura buri kimwe ingingo ya mbere afashe ibaye yuko uwo muhungu yamutwara aho kumubwira ati basi wa muhungu yaba ikintu woza uramfasha kubera ko ndagwaye mfashe basi kuri hinzu gushika mvyare hamasubire mu kazi agaca afata ingingo yuko bokora n'ubukwe urumva yuko mukora n'ubukwe nawe w'ahantu ba ari inzu ari shambete y'umujana upanze ucumushira he naho nyine mupanganye n'abandi nimuhebe ivyo bintu rero byo kuryamana hanura abahungu bahebe ibintu byo kuryamana babona ata buryo bafise kuko even muba muryamanye atayo protection ihari nizera ko mwitegura ati burya rero aha harashobora kuvukamo ikibondo sibyo murabizi neza ko mutikingiye umukobwa ntari sure y'amatariki yiwe kuvuga hano bihenda mu guharura byensura abakobwa yego mushobora kuvuga ati aha ashobora kuvamo umwana ivyo mukabimenya bien ava umukobwa arakubwira neza yuko niwantera inda nta kibazo na kimwe kihari no kuvyara hama turera umwana none hari kindi kandi nawe nkawe wenyene bivanye n'ukuntu urara ibihaho bigeze uravuga ati hani bihe bigeze no ko no vyara nanje nkibera nifitiye umwana nta numwe badashaka umwana n'umuntu akenya arashaka umwana yego atinya kubaka gusa nubuhe buzima wipuriza umwana wawe azobana ubuzima nipfuriza umwana wanje mu gihe yoboneka arabonetse oya hari abantu bavuga ati jewe sinshaka ko umwana wanje azobaho ubuzima bubi donc kwe ntashaka ko azobaho ubuzima bubi nigeza kwirinda ibi nibi kubera ntararonka ibi umuhungu canke umukobwa umuhungu reka vuge kuri wewe umuhungu ko abahungu byensire urumva buri umutwe w'umuryango nigeza kumenya umwana wawe dufate n'ibyaye umwana w'umuhungu oya ndiko ndakubaza bishitse nkaronka umwana iyo bari umuhungu canke umukobwa basimaza ku mukobwa canke ku muhungu yabo sinco kimwe no umenga nabo sinco kimwe no batwara gute wo mwana wo kwasira cyane buraho bose duwa umukobwa kubera umukobwa abakobwa nibo bahura n'ibigeragezo vya byinshi negose gusumba abahungu none uwo mufata gute umukobwa wawe gakobwa kawe icyambere nuko twokora turabagenzi uburyo umwana wanje abazi neza yuko se wiwe bari umugenzi wiwe atanakimwe batinya kumubwira atanakimwe batinya kumubwira uburyo bitagenda neza ndabimubwira hakiri kare agakura nabizi kabiri ko yo kwiga nta kindi akagira ubuzima bwiza byose yego niki kintu ukumbura kuri ex wawe kuri ex wanje ni byinshi yabanye neza umwamango cha mu myaka ine yose tugereza kubana neza imyaka ine ni myinshi mfata mu myaka ine mu myaka ine nta mukobwa n'umwe twasuye ko nta myaka ine ahera tuvanye kuko siko icyambere ndamukumburira ni uko twayaga message kubera zari zikitsimbutse twayaga nyinshi kandi twayaga byinshi siko kabiri ndakumbura sinukuntu nabivuga ndakumbura ariko ambwira yuko tuzokora ubukwe 2028 24 z'ukwa gatandatu
Okay, stop gatoya. Urumva hari ukuntu mwari mwatoye umwaka muzogiramwo mariage. Ni ukwezi ni itariki. Mwari mwabitoye mwisonziki. Sinje yisunze, sinabitoye. Senyene niwe yagupropose. Sinje nabitoye ahubwo kubera ko yiga yarahabura igihe azohereza amashuri Humanité n'igihe azohereza university. Akavuga ati 2026 nzampejeje ku ishuri university. Siko 2028 turashobora gukora mariage. Sinzi ko yaravye muri calendrier yanyandikira mani. Ni tuzokora ubukwe ryari kugenda mwandikira tuko turafyinata za message zawe zikizimbutse kwandika ibyo ushaka. Shaka ko tuzokora ubukwe 24 z'ukwa 2028 rero iyo tarike. Ndayikoze ikintu ni nabatangaza. Kwiki ibintu nk'ibyo vraiment bishobora guhera ibintu biba byarapanzwe nk'uko mwarapanze n'igihe muzogirana mariage abana muzobyara ndazi ibyo byo mwari mwarahejeje kubivugana sivyo ndabeje kwiki ibintu nk'ibyo bishobora guheba kwiki mwemeye ibyo bintu birashobora birahera burundu muravana alors que mwe mufitanye amasouvenir menshi mbona kuvuga yuko komuninga jewe nkiri interieur navuye interieur tumaze igihe kito dukundanye kimanuka Bujumbura muri 2020 none Bujumbura muri 2020 gushika muri 2024 twanaza nabona nanduza wasanga nuga rimwe mu mwaka kabiri mu mwaka gasanga tuyaga gakeya yagiye gwaza amashuri acamanuka Bujumbura kuri Bujumbura aca umuntu wa mbere anyegereye cyane amaze kuba anyegereye cyane twayaga iminsi myinshi umugabo yamanutse Bujumbura mfise inkuru neza yuko hahiye. Comment ça hahiye kuvuga? Baryamanye n'undi muhungu. Abahungu turafise ukuntu iyo ukoze ikintu abajama bawe kibasangiza ukavuga ati mari jino munsi nakwiyemo kamwe yahaboro. Rero mwico gihe umujama yaraje arambwira mari urabizi naka ukuntu twarabikoze mbanzi neza ko ari umugenzi wanje wa hafi adashobora kumbesha aravuga ati mwarabikoze ego byaremeze gute ambwira cyandi numira ati aho ni sawa ariko boro sangi ibihungu twimereye ukuntu ni wajya bana shiri wanje nzo kugurira akantu mani uwo munsi naraye vuga ati umuntu yajya muri shiri wanje ninde gusa ko cyagiye kwaba mu nyuma tumaze gutana haize nk'amezi nk'atanu yagiye kumbwira ko atabyigeze bibanya muhungu nyene atarize wamuhoye ubusa donc wamuhoye nza kubimenya namuseze waraheje kumuseze yego dore nimwe mumaze kuryamana nawe nta n'umunsi n'umwe donc mainze muhebana mutaryamana yego kandi abyishimira kubera aca nyishuza mu gihe twasubirana sebo mu gihe twasubirana sebo nta kibazo na kimwe yego bishitse tugasubirana byo byiza gusumba kuba ni wanzi cyane gusumbya abandi bakobwa bose uramaze kubipropose ko dusubirana ntabyo nzi gusa n'umugenzi wanje ibintu tubyemera ibintu byo kuba umugenzi w'umu ex ntabyo twemera oya ibintu by'urukundo ntaho bica yego rero plus mugumye muri abagenzi plus muza muribukanye biba facile ko mwibukanya twatumoma mwabanyemo gasanga urukundo rwasubiye kubyuka hagati yanyu yego nibura bishaka kwanza ko nkumbura ibihe byahise le fait yuko muvugana cyane je turavugana ariko tuvuganye tusikunda kumwibusa kahise kubera ko niyo ndavyibuse byo nambabaza byo kubabaza none kubera kutagira pa ya mbere ubimubwire kuri yaga nawe azobona itomo link mbwira ati raba nawe ntabona aho gomba ndire korora amoso zirukundo ntaza emaja munda ntumbari nayo mugabo aho ariko aravuga yuko urukundo rutakibaho mbega wowe ubibona gute kuri wewe nukuri cyane ibice 80% nukuri gusigurira mbona uvuga yuko urukundo 80% ntirukibaho nico gituma bishyuka asanga nkumbuye nko twaza dukundanye kubera manzo urukundo twahozemwo nkarabomba tumenyanye mwico gihe ukuntu abameze nuko nabanyakira nuko twatwitwara asanga bitandukanye n'ibyakahise siko urukundo rwamaze kubaho dufite yuko hari umuntu mwakundanye
n'ubu kimwibuka je numva umenga ivyo ahubwo bigaragaza neza ko urukundo rubaho mbo mu gihe nibuka yuko urukundo rukibaho nibutse ex wanje muga nkaca nibuka abatuba tuko turamenyana vuba ukuntu bameze nkasanga nibyo bitigira ivyinshi gusumba abo cyambona yuko urukundo rusigaye ku bantu bakeya cyane ashobora kuba rufise canke gutana na jewe byanamumariye urukundo nawe nyene mwino misi ugasanga nta nubwo acifitiye abantu ntibakunda ahubwo baraharara abantu benshi ntibakunda baraharara nimba turi mu gihugu ibitigiri by'abakobwa ari byo byinshi abahungu ari bo bakeya kandi abo bakobwa benshi nyene nibo ari nabo benshi bakumva yuko ivy'agaciro ari gukundana n'umuhungu afise buri kimwe urumva uwo muntu mukundanye afise buri kimwe niyabibura utazoshondera n'uwundi muri iyi si turimo ibintu byarabaye nabi tellement ego barakunze kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda ibintu bakunda umuntu afise sibyo yego wowe muri ico gihe warabaye mu rukundo warabibonye iyo verite yo bari ko nukuri mbo nukuri ivyo nukuri gusa mu misi heze kandi ntihari kera cyane kuko jiwo twakundanye sinovuga ngo hari iby'agaciro ngo yarose kuri jewe birenze kuvugisha ururimi rwanje wapi nivyabirenze ariko ubu sinzi siri ushobora kuvugana n'umukobwa w'Ibujumbura kandi biranumvikana dushobora kubura umukobwa waje Bujumbura watoye universite ya leta uzifuza baho wipangiye ajya amahera baguha ni makeya abavyeyi ruguru amikoro ni makeya cukundana n'umuhungu ataca baje atana kimwe ashobora kuba afise iminsi yose ari amajambo gusa ndagukunda ucubona umenga ntabwo biriko biraje nari kwereka abo bakobwa mukunda kubadadinda ko nk'iyo situation yeje kumubwira yo mukobwa bibabaye huko umva ko biba bigoye nawe nyokundana n'umuhungu biraho bibayabaye cakundana n'umuhungu ashobora kumwasiha basa avuga ati ndakurihiye inzu sivyo ndagufashe la aspiration nawe akundana n'umuhungu urumva nyene atabishasha umva ko yoba ari so oya nk'ubu natwe twadufata ingingo nk'abahungu tukavuga ati dukeneye abakobwa nabo bafise bashobora kugira ico badufashije cyo bigenda gute bariha abakobwa bikomeje ngahanze barahari kandi bashaka abahungu bakiri bato ahubwo wowe nyene nukuja bakurondera ndangira tugute nk'umukobwa afise note gusa bijya navyo abahungu ntibabikunda baca bavuga yuko ngurumva ngo umukobwa ngo aca gugaya ngo aca abatabikunda naba bafise ubukenye akereye ufise mu bagabo kukwihagararako kuko ushaka kuyigira kibiregeye agasuzuguro rero urumva ako kantu kabarimwe muri mwebwe umukobwa yamaze kurondera amafaranga buri gihe abashaka ijambo mu rugo abashaka ijambo mu rugo apare yuko niyo umuhungu yasizemo inguvu agakora buri kimwe umugore abashaka ko afise ijambo mu rugo ashobora kubona gufata nabi ayo wamuzanye atanaki yaje mu vyi wawe hakaba no gufata nabi bigatandukana no gufata nabi waje mu vyi wiyo ujogera umufise amahera navyo ntizokunda ko gufata nabi hewe uri nk'umugabo afise amahera gufata nabi nota hiri rivugira abashaka ijambo kandi birumvikana ijambo abarifise n'abafise amahera iyo umuntu mukoze divorce mu mitungo yawe mugaburamo kubiri siko urabizi cyane ngaha mu gisagara aha mu Burundi none nimba uwo mukobwa yaje ataca afise agaceza kuri wewe ufise buri kimwe byose bihari numva ko afise uburenganzira bwo kugira ivyo ashaka kugira ngo mufume mugira divorce yama mugabure ivyo ufise ni business rero batangura kuza barubaka basambura kugira ngo bagabure nubwo aje hane usange nayo umugwiza atunga akazi kandi uwo mugambi woje tuwuje ko bakobwa bigeme beza sa nukuhanura ndaguhanura jewe kugira ngo usire ugire umukobwa kumukunda ko ndumva ko rukundo rwanyu atska twari dushaka kubona aho gohereye ari heza ya tariki ya 24 tukayibona mukadutumira
ukadutumira d'ailleurs ubona what you really ready yo kugira mariage muri 2028 Bon, iyo mukundanye n'umuntu ubona yuko ivyo bintu biri hafi cyane, ni kuvuga yuko navuga ati none sokuru yantera inkuru yuko yatwaye bibi afise imyaka 17 none iyo myaka ariko arambwira 25 26 je nzoba mbayeho gute, ahubwo nabona yuko ariko arantevya gusa mbona umenga nubwo yogaruka 2028 so no bandi nashobora kununguruza gatoya arakuntu ibintu biba byarayangaye ugasanga inzu yarapanga 100 ngaho munsi itepanga 500 hagati none nk'ubu buzima ndabuvanzemwo umugore n'abana byoca biherera he sanga ubu bomye guterufa bomye wigumire wenyene so uramubwira ariko kumukunda kukimukunda musubirane na rya ivyo mwari mwapfuye quand même wasanze atarukuri basi nawe akigukunda musubire mu rukundo pe ibintu bibandanye biryoha sivyo reka tubirindire kanda bigusabire gusabire reka gusa ikindi kibazo nyene kihari ngize iminsi mbona abakobwa bateye n'imyigaragambyo ku mbuga nkoranyambaga ngo bashaka yuko dukora mariage mubashire mu magorega ngo bashaka kuja mu ngo abakobwa bino munsi ni abakobwa bashaka buri kimwe cyose bya bintu nakubwira ko biba bihari bitwa amafaranga sishobora kumva rero wa mukobwa abantu bafite amafaranga ngaha barahari benshi kandi abafite amafaranga si twebwe imisore nabashuga daddy ni ibitamu none uwo muntu ashaka umunyamafaranga akabazi neza yuko abatama aribo bayafise aribo bayafise urumva neza yuko uwo muntu mwashobora kubana none kubera iki abakobwa bose mwabashize muri ico kigwi mwabashize muri ico kigwi kubera iki utari muri ico kigwi nyandiki acha kwandikira ambwira ati jewe muri ico kigwi sindimwo aze muri commentaire avuga ati jewe aho waturengeye kubera ko umukobwa ashobora kuba afise abasheri nka 10 ugasanga kwa mbere afise rendez-vous mardi afise rendez-vous mercredi rendez-vous jeudi rendez-vous vendredi ugasanga iminsi yose mwijoro ari siri ko ashobora gusohokera mu kabare asohokana n'umuntu ne dufate tubagereranye na bya bigori n'ikigori dufate iwacu ruguru warasanga turi abana nka batanu twokeje ikigori kavuga ati kura ku murongo umwe nawe kura ku wundi ugasanga ikigori wakimaze ikigori cyose wakimaze ninde muntu ahari wo gutora igitiritiri atakintu kimwe gisigaye murahumba muzobitora none muzoca mubishira he ivyo bitiriti sokora ko murongo natwe twirenganira ayashira bashire mu rugo abo bakobwa kandi bagishaka ibintu by'agaciro kandi ababifise ababo abakobwa barahari kandi ni benshi bakeneye kurongorwa ariko mwebwe mubona sinzi iyo mubakura hari abana ngaha tuzoza turabazanira ahubwo tubereka abana beza gupima twumviza ko bakwiye murinda gupima uzopimira mu rugo oya ahubwo uzovuga ati uyu arakwiye uyamaze kuba akwiye injira mu cyumba niba usanga kwitera utwara wowe utera uzana gukwire uvuga n'ukwaye atarabona n'umuhungu n'umunsi n'umwe uwo rero genda ni he muri maternité utore ukivuka uce wirerera ugenda wiyororere nibaza ko bizogenda neza so reka kino ganiro tukirangize ngaha ariko genda utubwiye akajambo kamwe kagasuni karugi kugira ngo dutere duheza iganiro cacu icyambere nuko nabashimira cyane mwe twimviye mukadutumira yego bwa kabiri ku bakobwa twagenda umuhungu twe turabizi nuko bohinduka siko bakamenya yuko urugo atari amafaranga ahubwo iyo muri kumwe bishobora gukunda mwese muri kumwe birashoboka dushira hamwe nguvu birakunda kubera ko iyo ugiye kuyaga n'abantu babikoze muri kahise arakubwira yuko yakoze mariage ita amafaranga afise yaguranye ugasanga sari yifashe ideni akaza kuyiriha mu nyuma ubwo bigakunda yego ndarabashimira cyane reka natwe tugukengurukire cyane nizera ko n'ubukukirizo zukatuyagira ibindi bitandukanye kuri umukunzi w'imbuga natwe twese ngaha nizera ko tuzokorana byinshi bitandukanye
Ego merci. Eka cinshimira ariko baradukurikirana mwandanye mukurikirana ibikorwa byacu duhure muri commentaire mutubwira akajambo kamwe tubiri hama mwirenganira ciao ciao zose gutaha